Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza ni kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka cyane ko biriko biravugwa mu gisata ca politike, umutekano eka n'ibindi byinshi biriko biravugwa ijya nino mu gihugu. Reka nsubire kubahereza kaze rero muri ano makuru bivanye naho mudukurikirana muherereye muri mu ntara ziri mu manuko, mu buseruko, mu buraruko, mu burengero, abadukurikirana baherereye mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure. Numwanya rero tugiye kubageza ko amakuru adasanzwe. Ni dosiye tubasavye kuza kumviriza neza kuko benshi baraza gusanga ramwe mu makosa kogwa n'abategetsi batandukanye, ivyo bikaza gushira igihugu mu kaga kadasanzwe, mbere harimo no gufatirwa ibihano mpuzamakungu. Reka tutangurire kuri aka kantu. Bamwe bati ubwoga yemwe Ndayishimiye ariko ararenganywa. Ubutunzi bw'igihugu busigaye bubarizwa mu kiganza c'umugabo umwe. Igisirikare cacu kigoba ikivumvu kuko bagurishwa nk'abacangira amamiliyoni y'amadolari akinjira mu mufuko w'abategetsi. Amatora ya bose ntagishoboka kuko ajamwo abatonye kandi batora bagaherekezwa mu tuzu twitora bakerekwa ivyo bategerezwa gutora. Umukuru w'igihugu ahari ntatandukanya ngishingana jejwe mu rugi we no mu gihugu. Ivy'igihugu ngavyitiranya n'ivyo mu muryango iwe. Nkuko ntangwe mbivuga gutya, ibi vyatangajwe n'umuhinga mu vya politike cyane agende ku kiganiro umukuru w'igihugu Vice Ndayishimiye yagiranye n'ikimenyesha makuru cy'abongereza BBC Gahuza. Abajijwe ibihanze ubutunzi bw'igihugu acavuga ko yimbura itoni imwe y'inyama z'inkwavu kafise amatoni y'ibiribwa agaburira umukenyezi we nabo yibarutse. Aho ni mu gifaranga riguma ritagaciro ibitoro, amazi n'umuyaga nkuba vyabaye nk'umuzi wibuye. Ikitavuzwe ni ifumbire, imishahara y'abakozi ba leta hamwe n'ibiciro mu masoko biduga nk'imiravyo. Inyishuwe atanga ati muri binebwe nimushaka gukora, jewe nimbura itoni imwe y'inyama z'inkwavu, jewe ndafise amatoni 300 y'ibiraya, jewe ndajya imbata canke nkakuranya n'inkoko. Ibi vyose akaba ari ivyatangajwe na bamwe mu bahinga batandukanye mu vya politike cyane bakurikiranira hafi biba bitangazwa n'abategetsi batandukanye. Bamwe bati rero igihugu c'u Burundi bimwe mu bibazo birimwo babishirwamwo n'abategetsi, mu nyuma abene igihugu akaba ari bo barira bagahogora, mu gihe abategetsi bo imifuka yabo iba ibogaboga amahera. Leta y'u Burundi rero muyabira vuba irarengutswe imbere y'ubutungane mpuzamakungu ku madosiye abiri. Tukabibutsa ko Vice Ndayishimiye hari zimwe mu ngingo yagiye arafata zoba zarakweza impari, hoba ku ruhande rwa Vice Ndayishimiye ndetse no ku ruhande rutari ugwa societe y'igihugu, mbere cyane vyose bikaba bishingiye ku masezerano yabayeho hagati y'amasosiyete atandukanye ndetse na Republika y'u Burundi mu gihe c'umuhisi Petero Nkurunziza. Varisito Ndayishimiye mu majambo y'amavuga kenshi murumva atangaje go ivyo ndavyifatiye mu minwe, aho yavuze igisata c'igitorobe n'igisata c'ubutare. Rero hari amasosiyete abiri aherutse kwitwara Republika y'u Burundi muri sentare mpuzamakungu. Ni sosiyete zaho zifitaniye amasezerano n'igihugu c'u Burundi yo gucukura amabuye y'agaciro ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Izo sosiyete zavuye zihura n'ibihuhusi vy'intwaro ya Vice Ndayishimiye hari mu mwaka w'ibihumbi 2021. Leta y'u Burundi yarahagaritse amasezerano ndayifitaniye n'amasosiyete yakorera mu vyo gucukura ubutare, iyo ikaba ariyo ntandaro itumye sosiyete zibiri zifata inzira yo kwitwara muri sentare mpuzamakungu. Ni inkuru dukesha umumenyesha makuru Antoine Kaburahe. Tukabibutsa ko tugendeye muri kahise k'igihugu c'u Burundi ngo vyamaze gutangazwa ko mu myaka za 90 Burundi bwitwariye nanone muri sentare mpuzamakungu, kandi ico gihe bwaratsinzwe burihishwa imiliyoni 3 z'amadolari y'abanyamerika. Ni muri ico gihe cyo mu myaka ya za 90. Reka dukurikirane ivyidosiye iri kiravuga kuri ibirego bidasanzwe vyatanzwe kuri leta y'u Burundi. Gusa kandi n'amasoko aca katubwira ko vuba urubanza rwa Kira Hospital nago goba ruri mu nzira. Sentare mpuzamakungu, Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, ni sentare yo ku rwego mpuzamakungu. Iyo sentare yashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1966 bigizwemo uruhara ni banki y'isi Banque Mondiale.
iyi sentare ikaba ifise icyicaro i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Antoine Kaburahe agatomora neza ko iyi sentare atari urwego ruhana ivyaha canke sentare ijejwe gukurikirana ibikorwa vy'ubutegetsi bw'igihugu habanamba, ahubwo ni sentare ijejwe gutatura amatati yaduka hagati y'abanyamitahe n'amareta y'ibihugu. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 amasosiyete abiri yarashingishije urubanza rurega Repubulika y'u Burundi muri sentare mpuzamakungu ifise icicaro muri Amerika. N'amasosiyete yahoze acukura ubutare akaba yahagaritswe na leta y'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2021. Ayo masosiyete akaba ari Ntega Holding Burundi SA na Tanganyika Gold SA. Ntega Holding Burundi SA yitwaye ku igenekerezo ya 6/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2021 mu rubanza Arabe bare 26 inyuma y'ikiringo cy'ukwezi kumwe. Tanganyika Gold nayo yaciye ishingisha urubanza rwayo Arabe bare 26 bare kabiri ku igenekerezo ya 5 Ruhuma uyu mwaka. Ayo masosiyete uko ari abiri yose aburanya leta ashingiye ku kutumvikana ku masezerano kontra yari afitaniye na Repubulika y'u Burundi mu vyo gucukura ubutare. Nkuko bitomorwa neza n'umumenyeshamakuru Antoine Kaburahe, hari ingingo zihambaye izo sosiyete zibiri zihuriyeko. Ntega Holding SA na Tanganyika Gold SA zose zikorera mu gisata cyo gucukura ubutare. Amasezerano yazo na leta y'u Burundi abiri yavuga ko leta y'u Burundi izotwara ibice 15% nayo izo sosiyete zigatwara ibice 85%. Leta y'u Burundi yahagaritse vy'agateganyo ibikorwa vy'izo sosiyete mu mwaka w'ibihumbi 2021. Ayo masosiyete uko ari abiri akaba ashingishije imanza muri sentare mpuzamakungu mu mezi yegeranye cyane 0 na Ruhuhuma uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Ntega Holding Burundi SA na Tanganyika Gold SA zizoburanirwa n'abashingwamanza b'ishiramwe Hogan Rovers International. Muri izo manza zose Repubulika y'u Burundi zohagararirwa n'ubushikiranganje bw'ubutungane. Imanza z'izo sosiyete zose zuguriwe icese ku igenekerezo y'indwi mu kakaro uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Antoine Kaburahe avuga ko gushika ubu hataramenyekana igitigiri cy'amafaranga asabwa n'impande zashingishije imanza. Eka nido ku birego vyatanzwe ntirirahabona. Ivyo bigatuma bidashoboka ko umuntu yoshoboka ahwihwisa ku bizova muri urwo rubanza. Hambavu y'imanza zibiri duhejeje kuvuga, vuba harashobora kwiyongera ko urundi rugira 3 rwa Kira Hospital. Uru ntirurashingwa, ariko Antoine Kaburahe akamenyesha ko afise amakuru atabesha avuga ko abashaka kwitwarira Repubulika y'u Burundi muri sentare mpuzamakungu kuri dosiye ya Kira Hospital bariko baregeranya ibisabwa, ubona ko hasabwa ibitari bike. Nkuko ivyiyi nkuru bibandanya kubitomora, nibihe vyago rero bishobora kuzoshikira Burundi mu manza muri sentare mpuzamakungu n'izi sosiyete nyinshi zitandukanye zoba zatanguye gutanga ibirego vyazo. Repubulika y'u Burundi nkuko twabivuze irutse kwitwarirwa n'amasosiyete abiri, isosiyete Ntega Holding Burundi SA na Tanganyika Gold SA. Antoine Kaburahe akavuga ko ataraterereza amaso kuri dosiye zivuga idonido ku birego vyashikanywe muri iyo sentare mpuzamakungu, ngo nico gituma bigoye ko twotangura gusesangura ku ruhande ruzotahukana intsinzi muri izo mburano. Antoine Kaburahe akagira ati, nkuko bisanzwe mu matati Uburundi burashobora guhakana ibirego vyose vy'ababwitwariye, nabwo butanga insiguro n'ivyemezo vyabwo, mbere bibaye ngombwa bunatesha agaciro ububasha bwa sentare mpuzamakungu. Sentare mpuzamakungu nayo ishobora gufata imyanzuro iremereye ku ruhande rw'u Burundi kandi bikagira ingaruka mbi na ryo Burundi ari igihugu gisanzwe kibayeho kuri sankoko. Antoine Kaburahe akagira ati, abacamanza nabo barashobora kwanka vyose canke bimwe mu bisabo vy'u Burundi. Ari hamwe sentare yosanga leta y'u Burundi ariyo yakoze amakosa, ishobora kuyitegeka kurihindisha yakababaro indemnity. Kuri ayo mafaranga hashobora kwiyongera ko inyungu tudasize inyuma amafaranga yose canke igice cyakoreshejwe mu rubanza, kandi ayo mafaranga ashobora kuba menshi cyane. Antoine Kaburahe atanga akarorero kubiherutse gushikira igihugu kibanyi ca Tanzania mu mwaka w'ibihumbi 2023 mu mugambi Ntaka Hills hari kwacukuga ubutare bwa nikeli, maze leta ya Tanzania ihagarika amasezerano nkuko biherutse gukorwa mu Burundi.
Igihugu ca Tanzania ntako kitagize ngo kiburizemwo abacitwariye, ariko birangira yikubiswe intahe mu gahanga. Sentare yaciye itegeka leta ya Tanzania kiriho miliyoni 90 z'amadolari y'abanyamerika. Aha Antoine Kaburahe atanga akarorero ku biherutse gushikira iki gihugu kibanyi ca Tanzania rero. Akibutsa ko aka karorero ka Tanzania kadasigura ko ari ngombwa ngo n'u Burundi buzogenda uko nyene. Kaburahe anibutsa ko hambavu y'indishi y'akababaro Burundi buzotangishwa ari hamwe bwo kubitwa intahe mu gahanga, hazokwiyongera ko n'andi mafaranga atari make. Aha gatanga akarorero ku duhembo tw'abashingwamanza ba leta, amahera ategezwa kurihwa muri sentare mpuzamakungu, amafaranga yo kuriha abahinga hamwe n'ayandi mafaranga leta izokoresha muri urwo rubanza. Ibi byose rero bikazoba biriko bishikira igihugu kitagira ibitoro, kitagira amafaranga y'agaciro n'ibindi byose vyankenerwa. Tukabibutsa ko igihe leta y'u Burundi ifata ingingo yo kugotora ayo masosiyete abiri mu mwaka wa 2021 byagizwemo uruhara na Evariste Ndayishimiye afashijwe n'uwari umushikiranganje wiwe Ibrahim Uwizeye atakiri muri ayo mabanga. Abarundi ngo bazobandanya bati ni gute twisanza. Nkuko tuhejeje kubivuga, Antoine Kaburahe asa n'udatahura impamvu yo bituma abamenyesha makuru badaha agaciro amakuru avuga ku mafaranga hamwe n'amasosiyete y'ubudandaji. Akavuga ko icari atari ikibazo kigaragara mu bamenyesha makuru b'abarundi gusa, ahubwo ko ugisanga no mu bandi bo mw'isi. Ariko rero Kaburahe mu mwihwezo warerekana ko abamenyesha makuru bibuka kwifuka bwakeye. Akavuga ko umunsi byatangajwe ko leta y'u Burundi yatsinzwe mu rubanza itegekwa kuriha miliyoni y'amadolari, ari abamenyesha makuru bazova mu itiro. Ni cagenga abarundi bazobandanya bati ni gute twisanze aha hantu. Antoine Kaburahe ashimika agira ati: ndanashobora gutigira ko ari hamwe ejo Burundi bwotegekwa kuriha miliyoni y'amadolari nta yindi nkuru izoyagwa mu binyamakuru n'amaradiyo. Ico gihe nta abantu bazokwitaho kumenya ibya sentare mpuzamakungu tatura amatati hagati y'amasosiyete ndetse n'amareta y'igihugu, amasezerano y'abanyamitahe n'abacamanza. Abarundi bazobandanya bati ni gute twisanze ahantu, ngo ariko vyiza nuko bo kwibaza ico kibazo imbere yuko intendera isesa umuti. Kaburahe aranadundagura kandi ingingo yoba yibaza ko zizotuma amenyesha makuru baca kure inkuru zivuga ku bibazo by'amasosiyete y'ubudandaji. Kaburahe arikeka ko bitumwa nuko ari inkuru zigumye zisaba ubuhinga kandi zitagiramwo ibitwenza. Ni inkuru zivuga ku masezerano, kontra, ivyegeranyo, imyanzuro y'amasentare n'indishi. Ni inkuru kandi zishwashwanura abazandika canke ngo ziteze umururumbo ku mugohaniro. Niko Kaburahe asozera. Antoine Kaburahe ntagarukira ku gacerere karangwa mu bamenyesha makuru gusa. Aranibaza ko inzego za leta y'u Burundi zoba ziriko zirakurikiranira bugufi izo manza zo muri sentare mpuzamakungu. Kaburahe akibaza ko inama nshinga amateka yoba ikurikirana uko intambwe ziriko zirakurikirana muri izo manza. Aranibaza ko ubutegetsi bwaba bwararimbuye neza uburyo bwa leta bushobora guhonera muri izo dosiye. Saho gusa akavuga ko kubwi babona ko impera n'imperuka Republika y'u Burundi izorohera kwisanga mu bihano vya sentare bimenyerewe nkuko vyashikiye leta y'u Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1999 muri iyi sentare mpuzamakungu n'ubundi. Kaburahe akavunira akaguhe leta ivuga ko yifuza gukwega abanyamitahe. Abura leta ko izo manza mpuzamakungu zifise ingaruka mbi ku maso y'abagwiza tunga bo mu makungu. Kaburahe akabandanya bitomora mu majambo akurikira: umunyamitaho arihweza uko igisata c'amakori gitunganijwe, akihweza inyubako, umutekano w'igihugu n'ibimenyetso bimwereka ko azokora yunguka. Ariko kandi aranatohoza yitonze uko amategeko akora, ko igihugu coba cubaha amasezerano hamwe n'ukungene leta itorera umuti amatata yihuza n'abagwiza tunga. Kaburahe agasozera yibutsa abarundi bose ko iyo dosiye ikwiye kwitabwaho hakiri kare kurusha umunsi ingingo za sentare mpuzamakungu zizotibagurika nk'imvura. Leta hamwe n'abamenyesha amakuru nabo bakebwa na Antoine Kaburahe ko botangura gusuzuma ingaruka mbi umunsi sentare mpuzamakungu yatangaje ko leta y'u Burundi itegerezwa kuriha amamiliyoni kanaka y'amadolari y'abanyamerika. Nkuko natanguye mbivuga, ibi vyarigeze kuba mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1990. Mu myaka za 1990 Uburundi bwitwariwe muri iyi sentare ndetse buratsindwa burihishwa imiliyoni 3 z'amadolari y'abanyamerika y'ico gihe.
mutiho bimeze gute? Tubanze tubashikirize ku rukurikirane nk'uko duhejeje kubageza ku rukurikirane rw'inkuru zivuga kuri dosiye zibiri Burundi bwarishengeshejwemo muri sentare mpuzamakungu ifite icicaro Washington muri Amerika. Tubitse ko mu mezi ya Nzero na Ruhuhuma isosiyete zaho zifise impushya zo gucukura ubutare zashikanye ibirego muri iyi sentare kurega Repubulika y'u Burundi. Benshi barabandanya kwinovora imyihwezo y'umumenyeshamakuru Antoine Kaburahe aho atuyagira ku ruhombo rushobora gushikira Repubulika y'u Burundi ari hamwe yo kubitwa intaye muganga arizo manza. Nkuko tubandanya tubikesha amatohoza yimbitse ya Kaburahe ngo vuba atari kure cyane na cyane dosiye y'ibitaro Kira Hospital ishobora kugurwa muri sentare mpuzamakungu n'ubundi. No kuvuga ko ngo Burundi buzokwisanga buriko bwitaba imanza zitatu muri sentare mpuzamakungu kandi zose zijanye n'ubudandaji. Ishirahamwe Afimeti ryarashengesheje Repubulika y'u Burundi muri sentare mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1996. Afimeti ryari ishiramwe ry'abazungu bo muri Belgique bari batanguye gukorera mu Burundi mu mpera z'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1992. Afimeti SA Société d'affinage de métaux n'ihinguriro ryakora ivyuma. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1995 ibikorwa vy'iryo hinguriro vyarahagaritswe na leta y'u Burundi maze irungikirwa umutahe wo kwitaba Paris muri iyi sentare mpuzamakungu kwigenekerezo ya 4 Kigarama h'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1996. Mu rubanza Affaire Serduya Alabi 95/3 muri sentare mpuzamakungu waserukiye ihinguriro Afimeti SA yari umuzungu Antoine Gotz, nayo leta y'u Burundi iserukirwa n'ubushikiranganje bw'ubutungane. Leta y'u Burundi yahavuye ikubitwa intaye mu gahanga maze itegekwa kuriha imiliyoni 2,989 n'amadolari y'abanyamerika amajana 336. Niho kwigenekerezo ya 10 Ruhuhuma umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1999 wari umushikiranganje w'ubutungane w'ico gihe umuhisi Terence Sinunguruza yatera umukono ku myanzuro ya sentare mpuzamakungu y'iyo banki. Ico gihe idolari rimwe ryavunjwa hafi amajana 600 mu mafaranga y'u Burundi, no kuvuga hafi miliyari 2 zo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1999. Tubise ko mu manza zimirije hagati ya Ntega Holding SA na Tanganyika Gold SA kumure na dosiye ya Kira Hospital ishobora kwitamwo atagitsure ca CNDD-FDD kizokora. Imbere y'isentare mpuzamakungu ijejwe gutatura amatati hagati y'abanyamitahe mpuzamakungu n'amareta agize ibihugu, Vice Ndayishimiye afise amahirwe angana n'ayabamwitwariye. Inguvu z'iperereza zizoba zidafise ububasha bwo gutera ubwoba abacamanza b'iyo sentare. Ibitsure by'abategetsi batandukanye n'ibindi bihangange bizoba bidashoboye gutegeka uko vyifuza ko urubanza byo rwogenda. Bamwe bati ndakeka ko ivyashikira Repubulika y'u Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1999 ari byo bishobora kongera gushikira Repubulika y'u Burundi muri izi manza zimirije. Twibutsa abarundi na cyane cyane ugwaruka ko izi manza z'ubudandaji zishobora kunyura ibintu ku ishusho y'igihugu cy'u Burundi hamwe no kuca abarundi bo kwitega kuri yambona kazoza y'u Burundi bwifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 Uburundi buteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2020 nkuko abategetsi bama babiririmba. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abonner niba utarafyonda ko kugira ngo tuzucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi yoba muri politike ikibana hagati y'akazina mu ndetse n'ibindi byinshi biriko biravugwa bigezweho. Nandi makuru menshi turiko tubategurira ni mu mwanya ntimuze gucikanwa. Numuza TV Imana bahezagire mu kugwa byanyu vya misi yose muriko murakora.